kandi haravuzwe ibintu vyinshi bigiye bitandukanye kandi mu kuba muri Kongo n'igihugu kibanyi cy'u Burundi inyuma yo kuba zirya ntambara haravuzwe amajambo menshi cyane kuyacoza umukuru w'igihugu cacu kumutuka kumuvuga nabi kubera yarika aratanga yarika arasutena Kongo canke yari agomba gufasha igihugu ca Kongo canke leta ya Kongo kugira ngo bikunde igarukana umutekano cyane mu gihe abanyigihugu babo bariko baricwa cyane rero batangura kumuvuga nabi twebwe nk'aba influencer bafite ijwi rishobora kugira kure turavuga ati no ibi bintu ntitwoguma muri ibi vy'imiziki reka tuje hose kugira ngo bikunde dusutene president wacu ko abenshi ivyo bintu biratubabaza cyane nkanje ndababara je for sure ugiti cyanje birambabaza cyane parce que mbambona umengo mu gihe aba bantu bakira abajene aribo bozanye development mu gihugu akaba aribo bakora bavuga nabi igihugu mbambona yuko ataho tuba turiko turaje ahubwo baba bakwiye kugira ngo bafatikanye n'abandi bashobore gusutena igihugu uko kimeze kose ahubwo bakashiririzaho gushira ingufu kugira ngo bikunde bashike kuri igihugu cifuza kuko no for example nka Chine burya Chine nticari igihugu gikaze Chine cyari igihugu c'abakene mugabo baravuye hasi barakora urabona development bageze development machine igeze ko na Amerika iragira ubwoba parce que barakoze cyane baragira umutima wo gukunda igihugu cabo hama ivyo bari kuno munsi barabikorera paka barabigera for example nka Chimamanda nta kintu kizima yigera abwira abantu ari muri Amerika mugabo kugira amotive abantu bakore cyane bagire development cyane mu gihugu ahabwo no kuvuga igihugu nabi gutuka aba president kugirane kuvuga nabi inzego ndabaramukije abakunzi bayaga nawe TV nongera ndabaha nikaze mu kiganiro cacu ni Nina Merveille nkuko bisanzwe mu biganiro bigiye bitandukanye kuri yaga nawe TV ndakwibutse rero uri mushasha kugira sabone erega turakunda like yanyu mukatwereka yuko mwakunze ikiganiro commentaire n'ikibanza ciza canyu kandi nizera kuno munsi muza kutubwira vyinshi ko ibyo tugiye kuganira no munsi nibaza ko biza gukora ku mitima ya benshi eka rero ntarandiriye nakire umutumire wacu atwidondore hama tubandanye nibikurikira karibu cyane bo murakoze neza cyane kunyakira ko Dide Black comme d'habitude kuri yaga nawe sijya mbere munyakiri abenshi turamaze kumenyana ego ya okay kodi rero kuri bashasha nariko ndavuga bariko bari yabonesha ubunyene bibutse gatoyi kodi no muntu ki Kodi ni jeune entrepreneur umujene wo mutangazaje no présentateur ku ma television tandukanye ni naje nkora kuri Bienfo aho Bienfo press abenshi ndazi yuko bumva ijwi ryanje ariko no munsi bashobora kumbona face ngo batari bwamubone rero kuri Bienfo niwe abari karatanga amakuru agiye atandukanye aradufasha cyane mu bijanye n'imibano ndetse n'ubuzima bw'igihugu en general nk'umujene sivyo murazi ko ari twebwe nyene Burundi bwejo no mustiko turabona kuri umujournaliste nibaza ko no musuza kutubwira ibintu vyinshi turiko turabona abantu benshi bahora bakora mu bintu bitandukanye ndavuga nk'abahora muri industrie musicale ariko kuva aho izintambara zo mu bihugu bibanyi zitanguriye baciye bahindura ko bwawe ni kubera iki izi ntambara zarabaye muri Kongo kandi haravuzwe ibintu vyinshi bigiye bitandukanye kandi mu kuba muri Kongo n'igihugu kibanyi cy'u Burundi inyuma yo kuba zirya ntambara haravuzwe amajambo menshi cyane kuyacoza umukuru w'igihugu cacu kumutuka kumuvuga nabi kubera yarika aratanga yarika arasutena Kongo canke yari agomba gufasha igihugu ca Kongo canke leta ya Kongo kugira ngo bikunde igarukana umutekano cyane mu gihe abanyigihugu babo bariko baricwa cyane rero batangura kumuvuga nabi twebwe nk'aba influencer bafite ijwi rishobora kugira kure turavuga ati no ibi bintu ntitwoguma muri ibi vy'imiziki reka tuje hose kugira ngo bikunde dusutene president wacu
ko abenshi bari ko baramutyoza mwarabibona baciye kwiza imbuga ariko natwe turavuga ati turashobora kumuhagararira duciye kwiza imbuga ni hajya mwatanga kubona ubuvido bwe butandukanye abanyarwanda batuka president tukabishura nuko vyari bimeze nivyo byatumye kenshi abantu benshi bagaragara muri entertainment umengo bagiye muri politique mbwa ntiba bagiye muri politique ko mutera oya ni kubwo gukunda igihugu cyane kuba patriot niko no bivuga ego sawa uratubwiye neza yuko ijwi ryanyu rishobora kugera kure mbega nta bantu ubona mbega bariko baravyitwaramo nabi kuko tumaze kubona benshi aba influencer usanga nabonye ubwabo nibo ijwi rigera kure ariko ugasanga bariko baravyifatamwo utari kwiza shaho ngaho mu Burundi novuga yuko abariko barabikora bose babikora neza parce que ntawe turumva ashobora gucyoza uwundi muvyeyi wundi muntu ko nko mu gihugu cy'u Rwanda turumva bariko baracyoza president wacu mu Burundi hari umuntu murumva ariko aracyoza Kagame ibi rero biturika yuko mundi tugifise indero runtu tudashobora kubahuka comme president de la République dushobora kumubwira nabi ivyo twe ntavyo twokora parce que twararezwe niyo mpamvu ubona nubwo tugiye ibindi vyose twirinda kuvuga nabi cyo gutukana niyo mpamvu noshobora kubwira yuko abariko rekora mu Burundi cyane abavuye muri industry gato ko bazogaruka babikora neza ko ntabo bariko baratukana n'abakora bwira nabi ego mbega nta gihe murasanga umenga muri ko muratirimutsa bamwe urabona ko nk'ibihugu ibi bibanyi usanga hariho nk'abana bavuka ku bavyeyi mugasanga umwe n'umunyarwanda undi n'umurundi mbega bobo ivyo bamuvuga ntibibakora ko canke ngo bibashavutse ibi bintu tegeza kubitahura parce que burya abarundi n'abanyarwanda turi bamwe turanakundana dufitaniye amafamiye duhana abagore duhana abagabo umva abarundi n'abanyarwanda nta kibazo dufitaniye muri rusange mugabo ikibazo na mareta ashobora gucanamo kandi ivyo tubihadire ko uno munsi ushobora kuvyuka dusanga ibiganiro vyakoze hama mareta agasubira gahuza rero kubijanye n'abanyagihugu bo nta kibazo dufitaniye kuko uno munsi ndashobora kuja mu Rwanda umunyarwanda ashobora kuza mu Burundi atakibazo na kimwe niyo mpamvu no bivuga yuko kuri abo bana canke kuri abo mafamiye kabisa umutekano canke imigenderanire ari yayindi nyene ibintu bimeze fresh sana ego turabona kenshi nk'ababa baravuye ngaha mu gihugu c'u Burundi bakaja nko mu bindi bihugu aba diaspora ugasanga yashitse akibagira yuko yarerewe ngaha mu Burundi akibagira ko ariho yataye uruzogi ugasanga atanguye kuvuga nabi igihugu ciwe mbe nk'umujournaliste wibaza ko vyo biva kuki ivyo birashika cyane turakunda no kuyibona kenshi ni na benshi no gwaba bamaze kuva mu gihugu c'u Burundi bamaze gushika mu mahanga ugacabona umengo barengeye igihugu c'u Burundi ja kutanga kwivuga nabi bacafutse igihugu muga hari akajambo umutama rumwe yigeze kuvuga ati nubwo ibintu bya bimeze nabi burya agahuzu ko munsi gasonegwa munsi y'urugo nta mwana w'umuhungu canke umuntu afise ubwenge ashobora gutora amabanga yo mu rugo akayasohokana hanze kumena amabanga y'urugo ivyo rero twe tuyifata nk'ubuempori canke ukutagira indero no kuregwa nabi muga ubundi umurundi muzima nubwo hoba hari ibitagenda neza ko bien sûr bitagenda neza ntivyobora ntucu ugenda kugasaka canke witerere hejuru uvuge ati ibimeze nabi kubera ibi wigira na joie ibintu biratuma uri kuracafutsa igihugu cawe muga mu gihe ibi bintu vyogabanuka ndazi yuko uburundi twobwubaka kuko aba diaspora nimo bazana n'amadevize kandi mu burundi nta madevize dufise amadevize arakenya mugo cyo usanga abo bozanye development mu gihugu no bariko barakora kugira ngo uburundi ahubwo bubone mu makungu nk'igihugu c'umwavu igihugu c'abicanyi igihugu c'abagambanyi igihugu c'abanywarumogi igihugu c'abajyabiturire ese ibintu vyinshi cyane muga abo bantu ndizera yuko ata patriotism ibibarimwo baba bafise izindi target kanaka ego iyo mwumvise mwebwe ivyo abandi baba bariko baravuga n'abarundi bagenzi bacu ariko bakagera ahantu bakavuga nabi igihugu mbega mwebwe nk'aba journaliste muvyifatamo gute ivyo bintu biratubabaza cyane nkanje ndababara je for sure kugiti cyanje birambabaza cyane parce que mbambona umengo mu gihe aba bantu bakira abajene aribo bozanye development mu gihugu akaba aribo bakora bavuga nabi igihugu mbambona yuko ataho tuba turiko turaje
ahubwo baba bakwiye kugira ngo bafatikanye n'abandi bashobore gusotena igihugu uko kimeze kose, ahubwo bagashirizaho gushira ingufu kugira ngo bikunde bashike kuri igihugu cifuza. Kuko no for example nka Chine, burya Chine nticari igihugu gikaze, Chine cyari igihugu c'abakene, mugabo baravuye hasi barakora, urabona development bagezeko. Development Chine igezeko na Amerika iragira ubwoba, parce barakoze cyane, baragira umutima wo gukunda igihugu cabo, hama ivyo bari kuno munsi barabikorera paka barabigeraho. Jere ikintu kikunda kumbabaza, ndazi kibabaza abantu benshi, iki kintu wavuze yuko hari abarundi bashobora kuva mu Burundi, for example bashitse nko muri Amerika bakacabona umengo mu Burundi ni mwiyarara mu gutangura cyane gucafuza igihugu cabo, igihugu cy'u Burundi, igihugu impetso yabo. Ego no bivuga umuntu muvyeyi wacu hagiye ututse umuvyeyi arashobora kuvuma kandi umuvumo ugafata. Umuvyeyi arashobora kuvuma nina umuvumo ugafata. Je mpanda hariho nk'abiyita ba Chimamanda, ba Pacifique, for example nka Chimamanda nta kintu kizima yigera abwira abantu, ari muri Amerika mugaho kugira amotive abantu bakore cyane bagire development cyane mu gihugu, ahubwo no kuvuga igihugu nabi, gutuka aba president, kugirane, kuvuga nabi inzego, kandi nta gihe na kimwe igihugu kizigiga gitwarwa n'umuntu ashimwa na bose, ahubwo uhari umutera intege ukamwereka yuko muri kumwe kugira ngo bikunde mushike kuri cya kintu mwifuza. Jere nk'abajya ba Chimamanda barambabaza cyane vraiment, barambabaza ko barafise n'ijwi rigera kure, afise influence ndende mugabo ugasanga iyo influence niyo bari ko barakoresha mu gucafuza igihugu cabo. Je bagenda bafata nk'abanywara umogi, abantu bataye ibanga, ahubwo jewe ku rugero bimbabazako ndashobora kubabara nyene nkumva tunga jana bavuga ati umuntu what the fuck me afise ikibazo ikiye mu mutwe, shobora kuvuga nabi gojo. Je ari demaze kugira ana nka Chimamanda nk'ubu ibi bintu vya M23 n'ibiki urazi Burundi bwararungitse ingabo cyane mu kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu cya Kongo. Murabiza abakongomane ko baricwa nk'abana b'imbeba, bariko baricwa nk'impene, bakererwa amazosi. Abenshi tubana mu biganiro bigiye bitandukanye ndabereka amafoto ngene ibintu biba bimeze, barabizi. Mugacu usanga umuntu ariko aragirane, ariko arashigikira uwo muhari wabicanye, bariko baragira naba abantu, ahubwo n'amahera bakamuha n'amafaranga kugira ngo bikunde avuge nabi igihugu ciwe. Urumva ico kintu? Je nka president de la République Neva General Major aranakaze sana, ndanatinya na kumuvuga. Ndashaka umunsi umwe azoje muri Amerika asabe Trump, amubwiye ati bwana Trump, wewe uri mu president mwenzangu, ndashaka dukora iki kintu, impa umugabo yitwa Chimamanda. Chimamanda kabisa bamuhe president de la République du Burundi General Major Neva, bamuzane kuri stade Intwari kabisa, batume kabingozi baze, batume kamukayanza baze, Icenda Juru baze, Murutana baze, Ikarusi baze, bose baze kuri stade Intwari bavuga ati ubu ni wa Chimamanda umwe atakatagira kugira ngo acafuze igihugu ciwe. Kabisa bamuzane kuri stade Intwari, bamwereka abarundi, hama bamukone kabisa, bamuhane bimwe vy'intangarugero ku buryo atamuntu n'umwe azoshobora kuvuga igihugu ciwe nabi ngo kubera motive ngo ni kubera ari hanze. Kabisa bamuzane hajya muri stade Intwari, bayabohe no bayabohere kwa Kindu, burya akarorero gatanzwe nta muntu n'umwe nina azosubira kuza aravuga nabi igihugu ciwe. Bamuzane kabisa, tutitaye ngo ari muri Amerika ngo ari hehe, mu Burundi kabisa, bamushire muri stade Intwari. Stade Intwari banaheje no kuyubaka by the way, ubu yaheze kabisa, batume kabicenda juru, batume abahehe bose baze bavuge ati this is Chimamanda, uyu ni Chimamanda. Nubu birashoboka gukunda. We rero nk'umujournaliste winjiye mu kibazo nagomba kubaze,
oya umujournaliste w'umupatriote ego umujournaliste w'umupatriote urumva yuko kugira ngo ivyo bihagarare yuko bobanza bagatanga karorero kuri bamwe bagenda bakana batanga karorero ceka bisa ndagwaye Chimamanda bamuzanye bakamushira kuri stade Intwari bakamukona bose babireba uramaze kubona hariya ujya Traoré agifata igihugu Traoré yo muri Burkina Faso ikintu yakoze yabanzazana abajya batama bose bari igiturire abashira mu kibuga bakubita inkoni zo kunyo bose babireba umugani wa Theogene arabakubita kabisa arabakosora burya ivyo bosora kubiso woshobora kugigiturire kandi wabonye ibindi ivyo babakoreye mu Burundi igihugu cy'u Burundi ndigo cy'umutekano ni igihugu c'abantu beza burya Abarundi nibo bambere kwisi ndi bazafise umutima mwiza sinzi kurabibona Abarundi barakundana n'abanyamahanga cyane sinzi kurabibona turakundana kabisa ugaca usanga umuntu ariko aragerageza gucanishamwe abantu bikundaniye urumva ico cyaha waza hajya n'Imana kizobaharira wewe urinze uteranya abantu bibaniye neza wibaza ko Imana izoguharira oya vraiment reka Chimamanda urabona ntinjiriye cyane hari abantu bashobora kuzana Chimamanda akazana ibintu vy'amoko mu Burundi nta bintu vy'amoko man ivyo bintu wazo ko Imana yo biguharira uzi n'abantu biba vyarahitanye mu myaka irengana mugacubizana this time ukavuga ati ngo bimeze uku ngo ubwoko ngo bungo bwankanga ba ngo bigende uku ciwaze wala aho uribaza yuko Imana yo guharira kabisa Imana ivyumve na president vyumve bamuzana irya mbesire bayishire kuri stade Intwari bayikone abandi bazocabona akarorero bajya ba Pacifique nimuzosubira kubumva bajya ba Daniel Mugisha nimuzosubira kubumva gute kandi batanze akarorero wowe kubwawe uvuga ati nibatange akarorero kugira ngo bareke kuza barama pour chasser les imbéciles imbécile no kuzihana kubera ko hari abantu bigira abantu banajuwa ugasanga donc abantu bo bagiye muri Amerika muga bitavuze ko muri Amerika ari abantu mu mutima bakunda Burundi byembe ndafise abantu muri Amerika tuvugana bakunda kuvuga ati murabona u Rwanda rufise target yo gutera Burundi nta utabizi biri public nejo president yarabivuze kuri France 24 sinzi abantu mubisa makuru muga twe turabiteguriye 24 siri 24 naho boduca aravuga yuko bashobora kudutera umwanya n'umwanya urumva mugabo ugaca usanga Chimamanda ariko arasutena umuntu agomba kuza kwica bibi wiwe umuntu agomba kuza kwica se wabo umuntu agomba kuza kwica naka kubera ibintu burya ibi bintu vy'ubwoko bifise nuze nyandende histoire ndende ifise histoire ndende burya utazi ibintu hasozera bibaza erega bimbabaza cyane kumva nk'umuntu ambwiye ngo ubu bwoko ngo bumeze uku ngo bumeze uku mwatwe usanga abavyeyi bacu badasangiye n'ubwoko uravyumva je ndihereyeko usanga ubwo bwoko bavuga abavyeyi bacu nibabusangiye none twe tuca tuvuga gute ni cakindi nyine nariko ndavuga kodi ugasanga nico nari nakubajije ugasanga umuvyeyi umwe n'umurundi wundi n'umunyarwanda kaca yumva yuko hariho umwe mu bavyeyi biwe agomba atera uwundi muvyeyi wiwe umva nawe mu gihe baba bariko baravuga ngo abanyarwanda bameze uku canke ngo abarundi bameze uku nawe usanga afise abavyeyi bavanze usanga biriko biramukomeretsa cane ngatwe mu gihe nk'abana bivukiye ubu bacabura ntuzenya aho baja bacabura none we ngaho woca uvuga iki erega kodi urashobora uvuze ngo abameze uku ngo abameze uku wewe woca uja oya nta nahamoro nkuja shondera ushigikira twarabibonye bamwe mu ba influencer ngaha mu Burundi ego bavuga cyane ngo umuvyeyi wanje n'uyu ngundi nawe n'uyu cyane gose ikindi naco no kongerako ndazi ko turi mu musozo w'iganiro parce que sinkunda gukora ibiganiro birebire cyane ariho n'abandi bitwa Pacifique ni nahazo nyambari nahazo sadeba nabonzi ko shaka no kwamenya akenshi ibintu bakora no kugira ngo bacane imitima bene gihugu bacivutu bavyita gucivutu abantu urumva ego usanga ariko aravuga ibintu bibi gusa biba vyabaye muga nta kintu ciza cyabaye mu gihugu yigira avuga ivyo binsiguriye
amashuri niyubakwa ariko amavuriro niyubakwa amabarabara ntirigwa arajengwa mugo asanga nari karabivuga wocu bivuga kwiki wari wakivuze ngo hanaka ngo banyuruje umuntu ngo bishe umuntu wamutoye ngo mufurege ngo bakika yuko ngo ari mbonera kure ngo zamwishe ibiki nibiki nyine ibintu vyuko nyine byo kugira ngo bacafuze igihugu na leta urumva gucivuta bene igihugu for example 2015 cena kubwiye yuko tutari kuguma muri ibi vya musique ndetse ubumwidagaduro muri rusangi 2015 harabaye manifestation kandi abantu benshi barahunze kari manifestation jabere ngaye Bujumbura kandi abantu benshi bahunze ntibari abanyabujumbura uravyumva murabizi hari amakadiyo nka za RP nubizi ego badomitira kirambo iri mwijabe hato abantu bishwe bimeze uku batwawe n'uyu uravyibuka abanyagihugu nibatanguye guhunga cyane aba n'abatari Bujumbura kubera gusa bumva ahandi iradiyo ngo banaka ngo babishe ngo bimeze ukungu intambara ngo iratanguye nibahunze hari intambara baye mu gihugu nibahunga ico bitwa ibihuha no nk'umuntu hari mu Kirundo manifestation yari mu Burundi yarayumva umuntu yari Gitega manifestation y'ikirabera Bujumbura yarayibona muga kubera iki communication niyo ari fisi igihugu kinini burya mu gihe cy'imishamirano harabamwe ibintu hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gucishamo ibintu bwinshi cyane sino buvuga benshi tubana mu biganiro muri BMFO barabizi barabisobanuka ibintu by'intambara twakunda kubivugana ko cyane no kubana nabi ugasanga Pacifique urubuga gwe yaruciye inuzenya avuga amatangazo yo kubika gacu usanga ahubwo arayahimba kugira ngo bikunde yereka abantu yuko ari imvuga kuri sinzi hariho abamenyesha makuru bamwe baba bagimuka baba barimwo arabamenyesha makuru nk'akazi kabo nuvuye uri mu kazi ubukeneye ibyunguka keneye ko bikuzane musaruro twe turaba journaliste independant ego jindagubuye ko ndi mu journaliste independant ego nuvuga nawe ugasanga nawe durira senese nawe durira kandi sinura kwemera kuyijamwo parce que hari ibintu tutohurizako nk'umu patriote hari ibintu tuzohurizako n'ama sense ego ugasha usanga babigiyemo nk'akazi nabo kubera izi nkuru aba ariko ziba ziriko ziravugwa nk'intambara z'ababunga hafi nabo ugasanga nta n'amakuru baronka nk'uko mwe muyaronka kuri BF mukayadushikiriza uko usanga ashatse nyine kugira ibintu by'akajagari kubera twese tuba turi mu bwoba twifuza kumenya ibiriko biraba mu karere akaca agira akagapfa kuvuga ivyo ari byo byose kugira ngo nawe ashobore kuronka inyungu ziwe mugabo ico kintu uvuze nitwibagire ko abantu dukurikirana bafise ubwenge burya umuntu agukurikirana abonye iki kintu ijyambere cya kabiri burya bayagukinye kuri kuramubwira ubeje aho rero bizomugora cyane kugira yongera kwizera burya iciza cyacu nuko dukurikiranwa n'abantu bagize iki bafise ubwenge kandi umuntu afise ubwenge ntushobora kumuhenda kabiri gatatu wapi ivyo kunda gute nibishobora gukunda parce que aba yamaze kugukema aba yamaze kugusuma mu moto avuga ati umuntu ariko arambwira ubu kugira ganye nteke kanaka urumva burya rero bimugoye kumuhenda gatatu yikurikiranye niyo mpamvu mvuga ati abarundi baraciye ubwenge cyane niyo mpamvu ibi bintu babikurikirana bari makini nk'ubuje ndashobora gutanga ikintu nkakivuga nabi hasanga iyo nkuru navuze nabi hari umuntu ari ngaho hantu nyene nace ndamusobanuririye niyo mpamvu rero imbere yo gutanga ikintu ntugitange kubera uri kuraviza intérêt kanaka ushaka kugira ibiki nibiki abakeneye n'amazina ngo nina nini ahubwo gitange kubera ko wowe nyene ugomba kugitanga nk'ukuri ureke kujija abantu uba ukuri furu kuzuye hama abantu ndazi tu abantu nico baburana kuko urabona no munsi kugira no munsi fisa abantu bashaka kungurana amazi yo kunywa kubera ko bamaze kwizera ivyo tuvugana ivyo tuyaga
ndashaka rero ko turi na cyane cyane ku musozo w'ikiganiro ugira ico ubwiye aba journaliste en général kubera yuko murara ko twegeje n'ibintu vy'amatora usanga bivugwa ari byinshi ugira akajambo ubatekereye nuko bovyitwaramo muri iki gihe kabisa ico nobwira bagenzanje no kibihe turimwo bitoroshe kuko havugwa amajambo menshi ndetse n'ibihe tugiye kujamwo vy'amatora navyone niba vyoroshe parce que haba havugamwo ibihuha byinshi bigiye bitandukanye no babwira yuko kw'Imana yabahezagiye niko no bivuga bakaba bafise ijwi rigishobora kugera kure cyane bagerageze batanga ibintu ko biri nibaze baragira abantu ko babobora ugurika babigira za 2015 bacivuta abantu mutanga ibintu message muyirekure ukiri bizotuma Uburundi n'umurundi wa mubi bari hari haruguru umutima ugumuremye kuko nkuno munsi ahegereje amatora ugaca wumva ibintu ngo naka ngo bamwishe ngo bamuzijije ngo mugambwe urumva ivyo ni ibintu bitaba bisa neza niko rero vy'aba 2015 bigatuma abantu benshi bahunga batagira equilibre badashobora kuyagararako ugasanga ariko barahunga bahunga ibihuha kubera ko hari abantu babahenze ikindi naco no kaburira abo dukora umwuga umwe nabwiye yuko umuntu afise ijwi rigera kure yoshobora kurikoresha na cyane mu gushigikira no gutera intege igihugu ciwe narirya kenshi abo bariko barabikora mu ibi bintu arabajene kandi igihugu cubakiye ku mujene umujene ni iki igihugu naho kizogera president reka akora planification nk'ubu hariho vision 2040 igihugu cifashe na 2060 igihugu gitembe none ugiriye abantu babatamira baraba iraba bandi iraba abajene bisaba rero cyane kuba guhagarara nk'abagabo ko nimwe bagabo bejo nimwe bapapa bejo nimwe ba president bejo hama muhagararira igihugu na cyane mu kwivuga neza mureke gushira imbere gucafuza igihugu canyu kumbura ibintu byose bizogenda neza kabisa ndanashimira cyane abajene bamaze gutahura igihugu icarico abajene bamaze gutahura igihugu icarico turi no mu gihe abajene mbere nkuko twagiye tubibona muri 2015 abajene usanga duhendwa cyane muri bino bihe nabo ndashaka n'akajambo ubasigaranira ntidushukwe na politike twese turabarundi ntituraba baduhenda ahubwo turabe abadushaka kutwerekeza ku nzira nziza ntituhamukira amaronko byinshi hariho n'ababishiramo amafaranga menshi kugira ngo bikunde bigwisha abantu usanga umuntu ari karakora ibintu bitari ivyo ni vyinshi mu matora bivugwa no babwire ko buba be strong kugira ngo bikunde bahangane n'ibi bihe tugiye kujamo sico nzi nuko amatora azogenda neza cyane nubwo hari abavuga yamuhe amatora azogenda neza nta paske mu Burundi tubayeho neza mu Burundi niho honyene ushobora kubaho ukivira mu Kamenge n'amaguru ukigira ugasuma utuboga ugasuma ibiki n'ibiki mu mahoro n'umutekano mu Burundi wumva inkoho kangahe hari inko mbwira inko maze kumva ico gihugu nira atoryoherwa naco nta numwe kabisa jemba numva ibintu ari uko nyene turi mu mavuta bya turi mu gihugu ciza igihugu gifise vyose abarundi bararya abarundi baranywa jemba numva ari fresh kabisa reka ndagushimire Kodi Mr Braka yes ku makuru na cyane cyane ubwa mbere uduhereza kuri BM4+. Merci beaucoup. Ego hama kandi ndanagushimiye no kuri kino kiganiro uduhaye. Nizera ko gikoze ku mitima ya benshi ndetse n'abari ko barategura kuvuga nabi igihugu canka abajournaliste bariko bavyitwaramo nabi bagiye kumva yuko bo kwikosora. Kandi nizera yuko nitwasubira kugutumako giye tubwire byinshi nk'umujene yatahuye igihugu ciwe uzotwitaba. Na kibazo merci beaucoup nawe kumikaze kwa runobuga gwanyu kumubutumire ndabijeje yuko umusose muzonkenera mfise time atavyishije byafatire nzogerageza kuza kugira ngo bikunde tuyagende cyane kubijanye n'igihugu cacu ciza c'u Burundi kuko akenshi byari bigoye kubona umuntu w'umujene avec 23 ashobora gutahura ivyiza vy'igihugu kuko bema hari abajene bari abo bakenza bakiri hasi afite imyaka mike
mu gusanga baratahuye akamaro k'igihugu icarico. Merci beaucoup, ndabashimiye namwe ko muradukurikirana kuri Yaga Nawe TV. Nibaza ko kino kiganiro mwacumvise mukeneye amakuru yizewe na cane murashobora gusanga kodi kuri B-Info Plus aho abaganiriza byinshi bigiye bitandukanye. Merci beaucoup kuri wewe uza kutwandikira muri commentaire nyimba wakunze ikiganiro canke hari kibazo ufise, hama kandi yatwemeye ko azogaruka mushaka n'ibyo tuzomubaza ubutaha murashaka kubitubwira. Merci beaucoup, tuzosubira ubutaha. Merci. Hamwe na Yaga Nawe TV, ubwenge ni wo mutima, ubwenge ni wo mutima.